Shalom shalom bakunzi b'ikiganiro intahe yubaka n'umunezero udasanzwe n'umugisha kubagira kandi no gusubira kubana namwe muri kino kiganiro. Uno munsi kandi turafise umutumire adasanzwe. Uwo mutumire n'umukozi w'Imana n'umupastori yitwa Pio Ngendakuriyo, araza kutubwira vyinshi ku buzima bwiwe, adushingira intahe y'ivyizigiro nizera ko iza kukubaka, iza kugufasha. Kaze cyane pastor mu kiganiro intahe yubaka. Murakoze kunyakira. Turanezerewe cyane no kubana namwe. Numunezero nanje wo kubana namwe kuno mugoroba. Kumbure mwotangura mukidondora ku bantu batabazi, Pastor Pio Ngendakuriyo ninde? Ego nkuko ubivuze amazina yanje nayo nitwa Pio Ngendakuriyo, hama ndumupapa naho menga ndacari muto ndakuze. Ndumupapa w'abana batanu. Mfise n'umudamu umwe kandi twese inzu yacu twubaha Imana. Amen amen. Urakoze cyane. Ngira twoca tugendera ku muriri. Ndazi ko ari igikemanyo duteguriye, hariho intahe idasanzwe y'ivyizigiro wifuza kudushingira. Woshobora kutubwira iyo ntahe ukayitangura? Ego intahe mfise y'ivyizigiro ni intahe yerekana ingene nakuze, nkakura uko nakuze nkagenda nkageraho ntakaza ivyizigiro by'ubuzima bw'ejo, ingene nahuye na Yesu Kristo akansubizamwo umunezero biciye mu kumpa ubuzima bufise intumbero. Amen. Vyagenze gute? Ico nibuka nkiri umwana, harya umuntu aba afise hagati y'imyaka 7 n'imyaka 15, nari umwana adakunda kuba muhira. Ivyo rero ntitwabihuriza ko n'abavyeyi kuko bashaka ko nirirwa muhira, ariko nanje nkumva ko ntagiye kwibarabara kuko narakikunda agapira k'amaguru. Ni wari umwana mukuru, hari abandi mwavukana cyangwa warivukana? Oya, twavukana turi 7 nagira 5. Abandi bo barabamuhira canke wewe ni wewe? Abandi byaragendeka, ariko jewe hari hitandukaniro. Nari muri mu mugwi w'ababana bita ko bagorana cyane. Rero numva ko nagiye gukina agapira ngo ntahe nakinya agapira, ariko igitangaje nuko nashaka kuja gukina agapira kure cyane. Ivyo rero bikababaza abavyeyi kuko sinaboneka muhira uravye imyaka nari mfise. Biragenda ngeze ku myaka 18 hoho, hamwe umuntu abageze mu myaka yumva umenga atanguye gukura, bimwe bita l'âge d'adolescence. Niho natanguye kumva noneho bitanguye gukomera, ntagishaka kwisokoza. Hajya wambara ishati ukumva umenga nukeneye gufunga ibifungo, hajya numva umenga nshaka kwiga kunywa itabi, nkumva umenga no kwambara impuzu zitabutse zimwe bita amadeshire. Ivyo rero biranjana ahandi hantu. Ndibuka ko ngezeho ho mu myaka nka 25 hoho numvise nshaka kuba umusore w'igitangaza. Birakomera, urabona tuvuze umusore w'igitangaza, urabona kino gihe ni hahandi ubugeze ku rugezo rwo kutarara muhira, ubugeze ku rugezo rwo gushaka kunywa inzoga nyinshi, hoho ubugeze ku rugezo rwo kumenga wogira amahera udakora, ni hamwe usanga no kwiba wivye. Narumva yuko noneho nyene kuba umusore agezweho, nambare neza, sohoke, haca hazamo no kuba. Wari mu ishuri canke wari waronse n'akazi canke nta kintu? Aho nari niga, hari mu 2007 nari niga mu mwaka w'12. Hahandi wumva umenga kwegera n'abakobwa, ukagira umukobwa mugendana, hoho ubuzima bwanje. Wari mufise mbega ho canke wari kurarondera? Mbona ari ncirondera. Ico gihe rumva wabikora nk'uko abandi ubona bariko barabikora, wegera umukobwa ati dukundane, bwa buzima nyene ubona budafise intumbero. Rero aho nari ntanguye kuba nabi cyane,
nari ngeze no ku rugezo numva umenga notobora amahereni, numva umenga nari ngeze ku rugezo rutameze neza. Icagiye kuba rero nuko aho nyene naduga mu kumva ko nyene kuba umuntu w'igitangaza, sinzi ico Imana yakoze, niho no mu mubiri natanguye kugira intege nke. Numva muri jewe ndagwaye, ariko naja kwa muganga bakambwira ko ataco babona ngwaye, komeze neza. Je numva umenga noba ngwaye igitigu, bagapima naho ntapimishije bikanka. Nza kuba umuntu rero ataye ivyizigiro kubera iyo ngwara. Numva umenga numva umenga ndi umusore yiyemera cyane, kwa kwiyemera kuraja hasi, ntangura konda, abantu batangura kumvuga, vy'ukuri ndabona ko nsigaye mfise iyindi sura mu kibano inyuranye n'imwe je nashaka ko babona. Numva rero no kwinyegeza, no kwigunga. Ufise abagenzi ico gihe bo nabo nyene babibona nkuko? Narifise abagenzi ico gihe, bamwe bantahura n'abatantahura, kuko wacu usanga ntanguye kugira iyindi imico y'uko umenga ndigunga, umenga hamwe ivyo bagomba sivyo nakora. Numva umenga nokora ivyo nshatse, nkama hamwe nkashavura, ahandi ngakara. Abagenzi bamwe twace dutangura kudahuza. Ariko icakoretse rero, nari mfise mutoya wanje yari atanguye kumenya ivy'agakiza. Niwe yabonye ingene inyifato zanje zahindutse. Niwo mukurikirana canke? Yari mutoya wanje, petit frère. Niwe yatanguye kubona ingene sigaye nirirwa mu nzu, arabona ingene sigaye burya umuntu afise ubwoba araboneka. Wa muntu atanguye kumva atamunezero afise, arambwira ati grand frère, bimeze gute ko nsigaye mbona umenga urafise ikibazo? Numvise no muhishuka ko nari maze kubona kasenga. Mwe musanze mufitaniye ubushuti bwegeranye ku buryo vyoroha canke? Ntibwari bwegeranye, kuko urugezo numva bwo kuduga mu gushaka kuba umuntu agezweho wewe yarakira umwana. Twahurira ku gufungura, nta bintu binini twahurirako. Mugabo yaranyubahutse kuko we yaratanguye gusenga, yaratanguye kumenya inzira y'agakiza. Niho yambaza ati grand frère, kumenga ntumeze neza. Shaka kumuhisha, mugabo kubera nari numva maze gutakaza ivyizigiro, nari maze gutangura kugira ubwoba bw'urupfu, nari nanguye kubona ko imbere ataho. Ngira wari ukeneye n'umuntu biganiriza kumbure? Nari nkeneye umuntu ndabiganiriza, kuko muri ba bagenzi umwe nari mfise nashobora kugurukira, nawe yambwira ati vyikuremo. Akambwira ati reka kuba wimvira ivyiyumviro nk'ivyo, umusore nkawe gute wiyumvira ko utameze neza, gute wumva ko ubuzima bubishe, nkabona kadashika aho ikibazo canje kiri. Uwo mutoya wanje rero, wewe kubera yatanguye ambwira Imana, narumva ko atanguye gukora aho ngwaye, aho nsubizamo ivyizigiro. Niho maze kumuhishuka, yambwiye ati mbega wonyemera nkagutwara ku bakozi b'Imana dukorana aha hafi? Niho rero navuze ati nukuri numva wontwara. Maze kugenda baranyakiriye, ubwo bamaze kunyakira, kuko nari nsigaye mfise ishusho y'umuntu w'isi. Urabona ukuntu uca wambara ku mutwe, ntusokoza, inyifato nyene y'umuntu yatwawe n'ubuzima bw'isi ibiboneka. Barabaza ati uwo mukuye he? Ati ni mukuru wanje. Ati none afise ikihe kibazo? Shaka mu musengere mumufashe kwakira agakiza. Baramfashije ndakira agakiza. Cyaroroshe kumukurikira gutyo nyene? Ntivyoroshe, ariko babanje kunshingira intahe, barambwira ko Yesu nabo yabasubije ku murongo, ko ubuzima bwabo nabo bwari bwaratakaje intumbero, atacizere bari bagifise mu kibano, ko nabo bari barihebuye.
ariko bansubizamo intege ko Yesu nanje azongirira neza akampindura ubuzima. Icyo gihe ndapfukama, baransengera, baranyereka ko nkwiye gufata ingingo yo kuvavanura n'inzira z'ibyaha, baransigura icyo ari cyo kwihana, ndakira agakiza, ndakira Yesu, barangije baransezera nca ndagenda. Mbega imbere yaho, imbere yo kujayo, wari waragize ibyiyumviro byo gukizwa canke vy'uko wumva yuko hariho handi ushobora kuja kuronderera inyishu, canke byakuguye ku uwo mwanya nyene ushitse imbere yabo? Novuga ko icyo gihe umutoya wanje burya yamfatiye mu bwoba bw'ubuzima nari mfise. Nayo ubundi nari umuntu ntatahura iby'agakiza. No mu bagenzi uvuyemo agakizwa sinamutahura, namugira umwasi. Ubugenzi bwaba buheze. Icyo gihe rero niwe yoba yaranteye intege kuja ku bakozi b'Imana, nayo ubundi sinatahura neza ibyo ngiyemo ibyo ari byo. Nta mahitamo yo gukurikira Imana jewe nari mfise numva avuye mu mutima, nuko nabona ko nsigaye ntabona ejo. Icyo gihe rero barantwaye mu nzira intumbereza mu gakiza, kuba umuntu ahindutse biciye mu gufata ingingo kuva mu byaha, baransigura Yesu uwo ari we, nca ndabigendamo uko mugabo ntabitahura neza. Icyakoretse icyo gihe, naho nari numva muri wa mubiri ntameze neza, icyo numva natahanye uwo munsi wari umunezero. Natashe numva nezerewe. Mugabo kubera kwa kuntu ari mutoya wanje yari yamfashe ukuboko aranjana, naciye nisubirira muri bya bindi nyene. Nisubirira muri za nzoga, muri za ngeso nyene. Inyuma y'amezi make niho nagiye gusubira guhura na wa mukozi w'Imana banjanye ko, andavye arambwira ati ndakubona, mbona impanuro twaguhaye utarazikurikije. Acambwira ati ko wasubiye mu byaha, ubupfiriye mu byaha wowe ugiye kwa Satani. Iryo jambo ryakubise ku mutima, numva ibyo ambwiye, kubera nanje nari naratanguye kugira ubwoba bw'ejo, gukekeranya ejo, numva asubiye kungarukana mu byo yari yanganirije ubwa mbere. Niho rero namanutse, navuye aho hantu hari ruguru, nari mu ntara ya Kayanza, niho nari natembereye. Wari ufite imyaka ingahe icyo gihe? Icyo gihe nari mfise imyaka 28. Niho icyo gihe nari niga kuri kaminuza, kuri Université Lumière, riraha ku Mutangano. Icyo gihe ngarutse ko nari mu buruhuko, niho ndiko ndatembera, nahavuye mpura n'umwe mu bo twigeze kuba tuzinanye mu ishure ryisumbuye muri lycée Kayanza. Niwe yagiye kumbwira ko akijijwe, turaganira, ndamubwira ati nanje ndakijijwe. Mwahuriye ku ishuri? Twahuriye mu ibarabara turiko turatembera. Niwe rero yagiye kuntumira mu ishengero rya Minerva, ari ryo n'ubu turimo dusengeramo, dukoreramo imirimo y'Imana. Amaze kuntumira sinavyumva, kuko urumva ko naho nari nahuye n'abakozi b'Imana bakansengera, nari nisubiriye muri bya bindi nyene. Ariko Imana yaramukoresheje, kuko antumiye ku ishengero sinihuse kujayo. Ariko icyo Imana yamukoresheje nuko yafashe igihe cyo kwamantumira misi yose kuwa Mungu, misi yose kuwa Mungu. Yarantumiye nk'ikiringo c'amezi 3. Gushikaho navuze ati uyu muntu ko angobere, reka umunsi umwe nzogende. Niho rero nitoye ndagenda, uwo munsi sinzowibagira. Icyo gihe nshitse, umukozi w'Imana yasiguye kuri rya jambo riri muri Luka 5:4, Yesu abwira Petero yaraye araroba, yabuze ifi, nawe abihiwe, ariko kubera yatije ubwato Yesu aje kuvuga ubutumwa ahagaze mu bwato, abwira Petero ati injira mu idamba uterere urusenga.
uwo munsi wa mbere nza gusenga, umukozi w'Imana asigura icyo ari cyo kujya mu idamba, yavuze ati mu idamba ni ahantu ubuzima bwawe atari we ubufise. Numva yuko nafashe ingingo yo gukurikira Yesu, mugabo nsigaye ntinya kuva mu bagenzi, sigaye niyumvira ati mbega nzoshobora za nyambaro z'abakizwa, mbega sinzosubira gutemberera mu bubare ngo nsohoke nje muri bwa butambiro n'ahandi. Numva nashaka gusiga bwa buzima, ariko umutima nari numva yuko ibyizigiro biri muri Yesu. Iryo jambo rero uko ryasiguwe, numva nanje nkeneye kujya mu idamba, aho Yesu ndamurekera ubuzima bwose akaba ari wabutwara. Iryo jambo ryatumye ndekura, numva noneho umunezero uragarutse, numva ndanezerewe, kuko naho nari nakurikiye Yesu nari mfise ikimfashe kwari ukudasiga iby'inyuma. Icyo gihe natashe nezerewe. Uwo munsi wasubiye kwihana gushasha canke wagize isengesho risanzwe ryo kuvuga ati mwami ndashaka kuja muri iryo damba nanje? Byari bitomoye. Yesu nari numva ko ikinkwi ari kumukurikira, kuko nari numva ubuzima bw'ivyaha bwatumye nononekara. Nkumva ko igisigaye nuko nokurikira uwo Yesu, mugabo ivyo hanze nkumva umenga ndacakeneye kubibamo. Iryo jambo rero ryameze nk'irica wa mugozi umbuza kwinjira. Numva nanje ubuzima bwanje buhamagawe nk'uko Petero ahamagariwe kuja mu idamba kugira arobe. Numva ko nkwiye kurekera Yesu. Nari numva umenga hari ikintu kimvuyeko, noneho numva ndinjiye mu Mana. Ivyizigiro vyahavuye bigaruka, vyahavuye bigenda gute umaze gutanga urwo rugendo? Nanguye urwo rugendo, iryo jambo ryatumye nuguruka amaso, ntangura gukunda ijambo ry'Imana. Kuva ico gihe sinasubiye gusiba mu ngoro y'Imana. Uko naza mu ngoro y'Imana, igihe cyose bigishije nama numva umenga babwira jewe. Rero kubera numva ijambo ry'Imana rinryohera cyane, ryagiye riragarukana vya vyimviro vyanje byari byarapfuye biraba bizima. Ya marangamutima yanje yari yarononekaye arasubira araba mazima. Vy'ukuri ijambo ry'Imana rinsubiza kuba umuntu afise iyaja. Uko nagenda abona ko imbere hahari, kuko kare numva umenga ubuzima bwaraheze, nari nsigaye nja kuryama nkumva umenga sindamuka, ariko ijambo ry'Imana ryagiye rasubira rirarema kumva ko ejo hahari. Subizwamo inkomezi, subizwamo intege. Mu cete ca mbere ca Petero, igice ca mbere ku murongo wa 3, niho bavuga ngo Imana yatuvyaye ubwa kabiri kugira ngo tugire ivyizigiro bizima. Sanga muri Yesu hari ivyizigiro bizima. Banshira mu vyo bita amaserire de prière, niga kuba mu bakizwa, ndanezerwa. Ubuzima bwanje nuko bwahindutse, mbicaremwe gisha ndabitahura. Be ntabwoba, nuzura umunezero. Ntabwo wagize abagenzi mwahorana ingene bazokubona umaze gufata iyo ngingo nyene yo gukurikira Yesu, kumuha ubuzima bwawe bwose ukamwiyegurira? Canke ubugenzi mbe bwarabandanije canke bwahavuye bucika, babandi mwahora musangira vya bindi, babandi bari ruhande yawe, nubwo wari wamaze gutangura kubavamwo bukebuke? Nakubwiye ko igihe naza mwishengero umunsi wa mbere, ijambo umukozi w'Imana yigishije rivuga ngo injira mu idamba. Kwinjira mu idamba byanahuje ko negerezwa kuva muri ba bagenzi uje wenyene, uko bazofata kose. Ndumva yuko nkwiye guheba vya bibanza tunyweramo inzoga, tunyweramo amatabi, vya bibanza byose by'umuntu nyene yatwawe w'umunyavyaha. Narumva ko hageze ko ndabisiga nkinjira mu idamba, kuko wasiguye idamba yavuga ati aha ni Yesu afise ubuzima bwawe. Narumva yuko ubu niteguye kugendana n'uzontahura, kandi nari nanguye inzira y'Imana. Ego. Ni igiki wobwira umuntu no munsi ataraja muri iryo damba,
kumbura ashobora kubabona ibintu ariko aracamo mbwa akabona n'ubuzima bwiwe atavyizigiro bihari, akamva umenga ibintu byose byaheze, akumva umenga n'ivyo bindi ntabibona neza, ni igiki wo mubwira? Ico no mubwira nuko nasanze icica abantu ni kubaho nk'uko abandi bariko barabaho. Kumva ko nawe ugomba kuba umusore nk'abandi, ugomba kuba umwigeme nk'abandi, ugomba kuba umuntu abandi baraba bakavuga ati ego. Ivyo nivyo bigenda vyica umuntu, kuko ugomba kuba nk'abandi, ucurya nk'ivyo barya, ukanywa nk'ivyo banywa, ukambara nk'ivyo bambara. Ivyo vyose ni ya minezero y'isi ifatanye n'ivyaha igenda irica. Ariko nasanze inzira yo gukira ni kumva yuko uhamagarirwa kuba personnel canke kuba wenyene. Kuba wewe. Rero kuba jenyene nico numvise cazanye inyishu y'ubuzima buhindutse muri jewe. Kuko kenshi umuntu abihiwe, umuntu aruhiye mu vyaha, yama yumva ko yokurikira Imana. Mugabo ingorane nibimukwega. Ibimukwega nibajya yakuriyemo, akumva inzira y'umuco y'agakiza, umutima wayifashe, mugabo umubiri ukaguma ukwegwa. Rero nohanura abantu yuko kuba wewe nibyo bizotuma Imana ihindura ubuzima bwawe. Amen. Ego. Kuba wewe nibyo bizotuma Imana ihindura ubuzima bwawe. Ego. Sinzi pastor ko ara kandi kajambo wumva woshikiriza cyangwa ikindi kintu wokunganira imbere yuko dusa nk'abasozera ino ntahe. Ikindi noshikiriza nishimwe mfise ku Mana. Kuko ndanezerwa ko nama niyumvira. Mbega haheze imyaka ingahe ntabakiriyemo? No kuvuga ngo ivyo bibaye hari kuva muri 2000 mu mwaka wa 2008. No kuvuga ngo haheze imyaka 18 ivyo bibaye. Haleluya. Ufashe ingingo yo gukurikira. Ntiwigeze usubira inyuma, ntibigeze vyanka, warashishikaye. Kuva iyo nyigisho yo kwinjira mu idamba ikubise ku mutima wanje. Wibuke ko na Petero Imana imubwira ati terera urusenga mu idamba, yabanje kubwira Yesu ati none birakunda ko twe twagerageje bikorwa ijoro bukumurango birakunda. Kuva ngira icizere Yesu, nasanze umunezero uri muri Yesu, ku buryo byatumye nkurikira mu iyo myaka 18 sindatsitara, ahubwo inyota itera igwira. Hari n'ubutinya akavuga ati jewe hamwe no bijamwe ejo nkabivamwe kumbura igihano kizoba kibi gikomeye gose. Mugabo urumva ko washishikaye nyuma y'iyo myaka 18. Nibaza ko uwo muntu yorema vy'ukuri, nubwo umva umengo bigiyemo birashobora gushika bikanka, Yesu niwe mujako azogufata ukuboko, azokurongora, azokujana imyaka irenga 18 n'iyindi. Ego. Nico nyene uvuze ko utazobishobora bundi nijwi rya Satani, kuko mu mutima uba wumva ahari umunezero, ahakuruhura. Mugo Satani nawe abababaye kuko atakaje. Iyo ukijijwe uba winjiye mu bwami bw'Imana, ariko Satani nawe abatakaje. Rero agukurikiza ya majwi ntavyo uzoshobora, mbega ugiye kuba buriya buzima ntabwo uzoshobora, mugabo kiba ari kinyoma. Ukushishikara kumvira ijwi ryo mu mutima, vy'ukuri utera ahubwo wumva ko Satani ari umubeshi, kuko ivy'Imana n'ukuri. Suruhendo n'ukuri. Ubuzima uyu munsi ndumva afise umunezero, ndumva Yesu yahaye intumbero ubuzima bwanje, kandi nshishikara kumva neza yuko noneho ubusinkekeranya ico gihe nari umusore, mugabo Yesu yahaye ubuzima bwanje intumbero, kugeraho numva yuko nanje nakuze, numva ko nanje nkeneye urugo. Ndasenga Imana imumufasha, Imana impa ibibondo.
ubu rero singikekeranya, ndabona ko ubuzima bwanje Yesu yabuhaye intumbero, kandi n'ubu urabona ko ubuzima buri imbere ari bwiza cyane, ibyizigiro birahari. sinkekeranya ko Imana izoshishikara gukora ibirenze. Yego, ndagushimire cyane Pastor kuba witavye buno butumire, wakoze cyane. murakoze namwe mwaduhaye akaryo ko kugira tubwire abandi, kuko hari igihe abo twakuranye bumva ati yasigaye ari umukizwa, asigaye ari umupasitori akorera Imana. Urabona ubu gukorera Imana bazi ko ari uguca amahera, bazi ko ari kuba byakwankiye mu buzima bwo hanze. Rero muduhaye akaryo nk'aka tukerekana ibyo turimo n'ingene twabyinjiyemo, abantu baragira umuco. Nayo hari igihe abantu bumva umenga twakorokeye aho nyene kugira ngo duhige uburyo bwo kubaho, ariko inzira y'Imana by'ukuri irahari kandi iratomoye. Amen. Urakoze cyane, murakoze namwebwe mwako muradukurikirana. Murumva yuko nimba warataye ivyizigiro, hariho ivyizigiro, injira mu idamba, injira muri Kristo Yesu. Ndabashimiye cyane mwese mwako muradukurikira. Ukaba wifuza kwakira Yesu Kristo mwami n'umukiza mu gingo bwawe, ukaba wifuza kwinjira muri iryo ndamba, hariho inomero iciza aha munsi tuko turasozera kino kiganiro, uyandikire. Hari umukozi w'Imana yiteze kukuganiriza, yiteze kukuvugisha kugira ngo agufashe nawe kugira ngo ugere kuri yo ntambwe, ubwo butumwa bugukore ku mutima maze ugire ivyizigiro. Yesu arahari, Yesu aracakora. Imana ibahezagire cyane.